wewe twaraguhaye akazi ko kuza kudodoriza naka wowe mutanga raporo nkande ujejwe iki uvuze ngo kandi ndakwereke ko ubutegetsi buriho ngo bagenzi jewe mbabwire uwagiye ntaco yabonye atabonye bunyona kugwa ehera barararubona nane eva nawe yararahiye hakondara ntabonye bunyoni w'amahoro arara mu mpimba iyo nganji sindara ntabonye iyo nganji bagenzi jewe mbabwire wagiye ntaco yabonye uw'amahoro araye mu mpimba sanze yabo yisaba menja iyo nganji sindara ntabonye iyo nganji. ihohoterwa riko rikorerwa umuryango wahoze ari umushikiranganji wa mbere arenga iyo mibunyoni riteye kubiri n'amategeko tuzobibabwira muri ano makuru. Eugene Nindorera asanzwe ari umuhinga mu by'agateka na muntu muraza kumutega yompi. Gukurikiza ivyashizweho mu masezerano y'amahoro ya Arusha no gusubiza hamwe ni kimwe mu vyankenerwa kugira ngo Uburundi bushobore gusohoka mu bibazo vya politike bibwugarije. Impunzi zo mu ikambi ya Rusenda mu gihugu ca Kongo kugira ngo zivugwe zitwarira amatoroshi kubera ikibazo cyo kubura umuyaga nkuba cabaye ndanse muri iyo kambi. Twabateguriye muri ano makuru saya gusa twabateguriye n'ayandi muragoma muduteze yompi. Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi3 akaburungu inzamba.org. Ndasubiye kubaha mwiriwe ano makuru tuyahere mu gisata ca politike. Haraheze iminsi 5 atawuzi irengero ry'uwahoze ari umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi Alain Guillaume Bunyoni. Umuryango wiwe ukaba wugaraniwe mu nzu imwe kubwa Eugene Nindorera umuhinga mu bijanye n'agateka na muntu guhotera umuryango wahoze ari umushikiranganji wa mbere Alain Guillaume Bunyoni ngo biciye kubiri n'amategeko kuko umuntu wese akurikiranwa ku gatwe kiwe. Ni mu gihe umuryango wa Alain Guillaume Bunyoni uriko uraturatuzwa uhogwa ivyo yagirizwa kubwa Eugene Nindorera ngo ayo n'amafuti yo kurenga amategeko agenga igihugu yari yagaragaje ko muri kahise ku Burundi hari hageze ko ahagarara tumutege yompi. Mu bisanzwe turi mu gihugu kigengwa n'amategeko ibintu bisanzwe cyane. Umuntu wese ushatse kumufata uzi igituma ushaka kumufata ukavuga ati tumwagiriza ibi n'ibi ukacuvuga n'ingingo ziri muri code penale za ukurikije ukurikira kugira urondere kumuhagarika kandi uwo muntu umukurikira ku gatwe kiwe. No kuvuga yuko uravuga ati yakoze ibi n'ibi kandi mu bisanzwe tuza kwerekana n'amapreuve ivyemeza yuko ivyo bintu yabikoze. Bijya rero byo kucufata ingingo zimwe ugahana umuryango n'amakosa cyane. Mu bisanzwe ivyo bagiriza uwahoze ari umushikiranganji wa mbere ntaho bihuriye n'umuryango wiwe. Kumva rero yuko bafashe ingingo zimwe contre famille yiwe ni ibintu biteye isoni. Byarabaye mu kahise nivyo bintu nyene biri mu masezerano y'Arusha twari dukwiye guhindura. Nta kuraba ko ari umuntu wo muri CNDD canke iki n'amaprincipe. Nico gituma rero ku bwanje arika y'uwo canke ka z'abandi bantu nuko vyateza kugenda. Pacifique Nazwe arongoye ishyirahamwe Fokode aremeza ko Alain Guillaume Bunyoni yafashwe akaba avuga ko yegiwe nabo mu muryango wiwe aho bariko baramutabariza kubw'umutekano wiwe. Tukiri muri politike nyene kugira ngo Uburundi bushobore gusohoka ibibazo burimwo mu vya politike imibano n'ubutunzi busabwa gusubira gukurikiza ibyashitsweko mu masezerano y'amahoro ya Arusha no gusubiza hamwe. Ni kimwe mu vyasabwe n'abitabye inama mpuzamakungu yahuje abarundi bava mu mihingo itandukanye y'isi yasozerewe kuri uyu wa gatanu i Buruseli mu gihugu c'Ububirigi. Sivyo ga Alain Majesté Barenga ko ariho waruri ku munsi ugira kabiri w'inama mpuzamakungu abari bitavye bagizwe ahanini c'abwenge z'abarundi zigizwe n'abigisha amakaminuza abahinga abanyepolitiki abarongoye amashirahamwe bagarutse ku nkingi z'amasezerano y'Arusha yari yubakiyeko kugira hasezererwe injyane mu gihugu. Muri zo harimo ubutungane bunywanisha hamwe no gusubiza mu zaba baziteshejwe.
Blaise Heyimo Habonimana uhinga mu by'ubutungane bunywanisha yerekanye inkingi Arusha yari yashitse ko mu kunywanisha abarundi na cyane cyane gusubiza mu zabo baziteshejwe aho n'abari bahoze mu 1972 batahutse baza bahura n'abahunze mu 1993 baranywana yagarutse cyane ku mugwi CNTB wari wizwe neza amasezerano y'Arusha ariko akerekana ko uwo mugwi hakwisunga ibyo Arusha yawushiriweho batangiye guhengamira uruhande rumwe rw'abari ku butegetsi ibyari binyuranye na Arusha hakerekana ubudasa bw'umugwi urongowe na Pati Astekana uwo wanywanisha abarundi ariko amaze gusandaba umusenyeri Serapio Bambonanire yari yashizwe n'umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD byarabonekanye ko yakorera abari ku butegetsi mu kuvangura abarundi ibyo bakabibuza ko na Confesseur Evariste Ngayimenda yaraje aturuka mu gihugu cy'u Burundi nawe nyene yerekanye ko ayo masezerano yazingamitswe nkana kugira umugambi uri ku butegetsi uzane ubutegetsi bw'igitugu ubundi yagarutse ko ayo masezerano niruka rukingama yahoze avugira leta y'u Burundi abantu mushiranganje aho yerekanye uko ayo masezerano yahunyanzwe nkana n'umugambi wa CNDD-FDD na cyane cyane ibwirizwa shingiro ry'ibihumbi 2018 byaje isenyura n'ibyabuha n'igigo nkeza zisigayeho ugushira bwizwa shingiro ribafasha gutwara abakoresheje igitugu Rike Rukingama yibukije bari ku butegetsi kw'ingingo zo gushiraho igisoda giwitiyemo bose inzego zirimo bose n'izindi ngingo zitandukanye zoroheza abarundi byari byatutse amasezerano y'Arusha akaba yibukije n'izindi ngingo zijyanye n'ubutunzi kunywanisha abarundi ubutungane n'izindi nyinshi zari zakumye abarundi banywana iyo nama ikaba yarangiye abayitavye batereye ibyiyumviro leta y'u Burundi yo nakorera ko kugira ive mu kagirimo ko gutwara nabi ubukene agacinyizo n'ibindi bisanzwe biranza abarundi ivyo navyo umuti ukaba uri mu masezerano y'Arusha ibuseri mu Birigi Alain Majesté Barenga Radio Inzamba Gategaka Alain Majesté Barenga arakenuye amakuru twabateguriye arabandanya umugujejwe kumenyesha ukuri no kurekuranira wabaye igikoresho cy'umugambwe CNDD-FDD ari naco gituma ivyo ukora biraba uwo mugambwe wonyene ivyo bivugwa na Leonce Ngendakumana icegera c'umukuru w'umugambwe Sawanya Frodebo akaba yavuze ejo aho yari Brussels mu gihugu c'Ububirigi mu nama mpuzamakungu ijanye no kuganira ivyerekeye amasezerano y'amahoro ku bwa Leonce Ngendakumana umugwi severe uriko ukora kugira ngo ushimishe abarundi bo mu bwoko bumwe hanyuma ubabaze abo mu bundi bwoko ivyo navyo ngo ntiyari intumbero y'uwo mugwi ukurikije ibiri mu masezerano y'Arusha dutega amatwi Leonce Ngendakumana aho yishura ku bibazo by'umumesha makuru mugenzi wacu Alain Majesté Barenga severe gituma tuyagararako cyane ni kubera ko ariho ukuri kose kubakiye warumvikanye yuko mu Burundi habaye amabi menshi abantu bakitwa hakaba ibyihonyabwoko ibyaha byo mu ntambara ibyaha by'agahomera bunwa tugaca tuvuga tuti ibyo byaha byose byabaye rero ibyihonyabwoko by'agahomera bunwa byo mu ntambara biba n'ibindi byaha byose byagiye biba dutegerezwa gushiraho umugwi ubitohoza tukabyandika neza kugira ngo abazodukurikira ntibizohave bibaguminye batari bo babiteye ariko babimenya avuga ati ibintu bize bisubire ariko tugasanga uno munsi rero umugambwe uri ku butegetsi ushiraho umugwi umeze nk'umugwi w'umugambwe uca ugenda kurondera ibitari byo ugomba kubyandika kuko utareka bandanya yandika bya bindi by'amoko bya bindi biragira aho bifatiye muri make ndayicariye Pierre Kabere nk'abahumuriza nashobora kuduhumuza kuko yahereye kera mu by'amatora akwega intambara akwega induru akwega duhumuza mu gutoza ukuri kuri kayi kuko nawe abifite mu ruhara ibizovamo rero ntibyaraba byo turaba gute ko ujya mu gwi ate udasa n'umugwi twaganiriye y'Arusha twaganiriye muri leta n'ishyamba mpuzamakungu ni twaganiriye abanyagihugu bipfuje none wumva ibyo bamwo byo duhumuriza gute Leonce Ngendakumana yanagize icyo avuga ku byerekeye amabanga y'icegera c'umukuru w'igihugu ahari uno munsi akabona ko ayo mabanga atanu hamwe yanditse mu ibwirizwa shingiro nk'uko bimeze ku bandi bantu bafite amabanga akomakomeye ku bwiwe ngo akazi k'icegera c'umukuru w'igihugu kari gakwiye kumenyekana neza canke ico kibanza kigafutwa dusubire dutega amatwi Leonce Ngendakumana sura mu ibwirizwa shingiro iby'umukuru w'igihugu ajejwe iby'umushikiranganje wa mbere yanditse
ivy'abashikiranganji bajejwe biranditse, ivy'abashinga amateka bajejwe biranditse, babura amatari ba mustanteri gushika ku mukuru w'umutumba biranditswe, ariko ivyo icegera c'umukuru w'igihugu ahari ajejwe nta na hamwe vyanditswe. Rero ushobora kuzabikora azovuga ngo bikuye ivyo ariko arakora kirazira ubwa mbere kuja kuvuga ngo ugiye ubwoko bw'abatutsi bariserukira bonyene. Umututsi niba baho ariserukira, nta muntu aza kumuserukira, yiserukira nk'umurundi, kugira yiserukira nk'umututsi, yiserukira nk'umurundi, akabaho nk'umurundi, akaba nk'abandi barundi, akaronka ivyo aronka nk'abandi barundi. Yuko ngo baserukira gute mbere? Ubwo ho baravugana nabo abo bitwa ikirico bavuga yuko aserukira iprona, mugabo iprona gende wabaze bari ngaho ntabyo bagenda bakwemere ko baserukira. Kubera iki? Kubera batabona ivyo akora. Haragomba hari agunya yicenda cyane cy'umukuru w'uravye ku gihugu karahari kurumva burya akoresha uburyo bwinshi, yategerezwa nawe kwimbura kugira igihugu cyatorera koyoko. None umukuru w'umutumba ntakora, none ujya ntari hejuru yiwe ntakora, umusanteri ntakora, uramatari ntakora, none umushikirani ntakora, abo bari munsi yiwe. We yoreka kugira ibikorwa akora kugira yongereze mu bikorwa. Ivyo navyo nyene n'ibindi bibazo turiko turaraba dusubiyemo ayo matezerano yashobora tukayihweza, akaronka ibikorwa, ategerezwa kuronka ibikorwa akora nk'abo yasubiriye bari bafise ibikorwa, ategerezwa gusubizwa amabanga nk'ayo abo yasubiriye bari bafise, kuraba ibijanye n'ivy'umutekano, ibijanye n'ivy'ubutungane, ibijanye n'ivy'intwaro hagati mu gihugu, ibijanye n'ivy'agati y'akazi na muntu. Ivyo vyari mu bintu abajeri. Urumva icyo gihe acagira akazi akorana nabo bamwishikiranganje babijeri. Ubu rero nta na kimwe kubwanje ivyo yohindurwa akaronka amabanga cyangwa amakuru twabateguriye turabandanya kuri radio Inzamba agateka kawe. Urunani rw'abashingwa manza abarundi baburanira bakorewe amabi akurikiranwa na sentare mpuzamakungu rurahagaritswe umutima n'amajambo abivugwanko ashikirizwa n'abategetsi b'u Burundi hamwe n'abari mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD agamije gutera ubwoba aho badasanga ivyiyumviro vya politike n'ubwoko. Aya majambo ashobora no gushikana kwihonyabwoko atagikozwe, bishikirizwa n'umushingwa manza Felix Niyonkuru ari mu bagize ubwo runani Kavibe, inyuma yo guhanahana ivyiyumviro mu bagize ubwo runani ku bijanye n'icaha c'ihonyabwoko mu karere, bigahurirana n'iminsi 100 igihugu kibanyi cy'u Rwanda ariko cibuka ihonyabwoko ryakorewe abatutsi. Agasaba leta y'u Burundi gushiraho politike n'amategeko ahasha abantu babivugwanko hagati y'abarundi. Tumutege yombi. Twagerageje kwiga ibimenyetso nk'uko byagiye biribonekeza mu bindi bihugu, cyane cyane mu gihugu cy'u Rwanda. Dusanga hariho ibimenyetso bitabesha byerekana by'ukuri yuko hamwe tutameze amagabo, hamwe abategetsi b'u Burundi batavyifashemo neza, biboneka neza yuko ico caha kibi gishobora gushikira igihugu cyacu cy'u Burundi. Uburorero twashoboye kwigira hamwe kandi bonagaragara cyane cyane n'imvugo zibivugwanko, abantu ubona bariko barateranya abantu bavuga nabi ubwoko bucanke buriya mugabo abantu kabona begeranye n'abantu bakomeye mu gihugu, ukabona abo bantu baridegemvya mbere baranatumirwa no mu bikorwa bikomeye bikorerwa mu gihugu. Ntitwovyemeza neza mugabo biraboneka yuko n'abagize leta, abari muri leta y'u Burundi boba nabo nyene ko batabihana, ntawo tinya kubivuga yuko boba babigira nkana babisoma uruhare. Mpereye ku bagize leta, twobasaba yuko boshiraho ibikoresho, haba ivy'amategeko, haba ivya politike, eka mbere bakashiraho n'abantu babimenyereye kugira abaze barahoyahoya ibiriko biraba, bongere mbere bashobore guhana cane bimwe ku mutima abantu bose bariko batuma ako kabi gashobora kwibonekeza mu gihugu cacu. Ku mashirahamwe atandukanye adahanira ibyiciro bya politiki, nabo nyine twosaba yuko boguma basemere gukora ibyo bashoboye, ayo majambo bibugwanko bakagerageza babicisha ku maradiyo atandukanye, nabo bakigisha abarundi yuko kubana ari umuco mwiza wamye mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Abajejwe amashengero ni nabo mbere bajejwe imitima ya benshi, bakabicisha aho basanzwe basengera batandukanye, bakigisha urukundo, maze ahacirwa rurimi rubi rw'urwanko bakigisha urukundo. Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho? Umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi3 akaburungu inzamba akaburungu org. Tubandanize ano makuru twabateguriye ku nkuru iciye ku masonga.
urugo rw'uwitwa Roger Nizigimana aba ku mutumba Rutoke ni muri zone ya Rugari ni muri komine n'intara ya Muyinga rwarahiye ruturiwe n'inkozi z'ikibi zitaramenyekana mu ijoro ryo kuri uyu wa gatatu rishira uwa kane nk'uko amakuru ava mu bagereye abarongoye intwaro mu ntara ya Muyinga abyemeza. Roger Nizigimana akavuga ko ubwo bugizi bw'ikibi bwakozwe ku muhana iwe bwamuteye ubwoba cyane. Hari haciye imyaka 2 ubugizi bwa nabi nk'ubwo bubaye kuri uwo mutumba nyene aho inkozi z'ikibi zaturiye inzu abantu 5 muri uwo muryango bakanahasiga ubuzima. Tukiri mu ntara ya Muyinga nyene wahororongoye ishami ry'ishamwe ryo kuziganya no kugurana na Fadeko ni muri komine Giteranyi. Poncien Havugimana yaratawe muri yo mikuru yo gatatu mu ntara ya Mwanza ni mu gihugu kibanyi ca Tanzania acatahukanwa mu gihugu c'u Burundi n'igipolisi ca Tanzania ni nyuma y'indwi yariheze ahunze igihugu agiye atwaye amafaranga arenga miliyoni 36 nk'uko amakuru ava mu Giteranyi abimenyesha. Abari bafise ubutunzi muri ryo shirahamwe ryo kuziganya no kuguranana bakizera ko bazosubizwa ayo bari baziganije. Inkuru tubaza Signorine Nijimbere. Poncien Havugimana yahora arongoye ishami ry'ishirahamwe ryo kuziganya no kugurana na Fadeko muri komine Giteranyi yafashwe ku munsi wa gatatu n'igipolisi ca Tanzania ari mu ntara ya Mwanza aho yari yahungiye kwa 11 ndamukiza inyuma yo kwiba Fadeko amahera arenga imiliyoni 36 nk'uko amakuru atandukanye abimenyesha. Igipolisi ca Tanzania caciye kimushikiriza ubutegetsi muri komine Giteranyi ku munsi wa gatatu nyene. Poncien Havugimana ngo aremeza ko ayo mahera yagirizwa yatwaye akavuga ko yagiye arayakoresha mu gutigira muri za nkino z'imigwi y'umupira w'amaguru mu bihugu vya Buraya bita betting. Abanywanyi ba Fadeko bakaba banejerejwe n'ifatwa rya Havugimana kuko bizeye ko bazorihwa amahera yabo bari babikije nk'uko amakuru ava mu Giteranyi abandanya vyemeza. Abandi bishimiye iryo fatwa n'itahukanwa rya Havugimana inshuti n'abagenzi b'umutambukanyi wiwe Dansire Kubwimana yarafunzwe mu kibanza c'umunega wiwe kuva kuwa 12 ndamukiza akaba yagirizwa ko yanse kuvuga aho umugabo wiwe ari n'amahera yoba yari yamusigiye. Signorine Nijimbere arakenuye abakozi bo ku bitaro Prince Jean Charles bariyamiriza ubusuma na kamwana wa mama bukoreshwa n'abarongoye ivyo bitaro mu gutanga akazi. Bavuga ko atagikozwe mu maguru mashi ivyo bitaro bishobora kugenda mazima yonko. Basaba umukuru w'igihugu gufata mu minwe ico kibazo. Inkuru tubaza Karine Dusabe. Abo bakozi bo ku bitaro Prince Jean Charles bavuga ko umukozi yarayizamu canke yiriwe kwizamu yiriga ubusa mu gihe atacu aba yitekereye niyo hagize ico babahaye ngo babaha imica ntikize. Abo bakozi bakavuga ko inama nyinshi zakozwe kugira ico kibazo gitorerwa umuti ariko nta cahindutse. Bavuga ko kubera gufatwa nabi badasiba gukikwa n'amagara. Iruhande y'ivyo abo bakozi bavuga ko umuyobozi w'ibitaro asabura amatungo y'ibitaro akanakoresha ka mwana wa mama mu gutanga akazi. Umuyobozi w'Impaye Star ageze ku rwego rwo hejuru rw'ukwiba ni kuvuga ngo ataronse ico yubaka uno munsi aca arondera ikindi kintu agura umwe usanga ariko arabomagura ubusare ubufarumasi kugira ngo avuge ajustifiye amahiri yo yashize. Sikuri twaratangaye uko twari tumwezi n'ingene yahindutse amaze gushikira ubwo butegetsi n'ibara. Ubu aheruka kugura amakamera de surveillance. Mwibuke kugura kamera de surveillance ku bitaro Prince nazakira nazahehe zitarabigura. Aho umukozi wa Prince amahera y'izama aronka n'ibihumbi 3 n'ukuri. Prince ibibazo byinshi ingorane nyinshi urumva hari izo ngorane z'ubusuma. Ubu rero aheruka kwangaje abantu 30. Prince be n'uwo mu directeur de spiritual Viola arayigize ibitaro byabo. Ubu kwangaje ngira ngo inshuti yabo n'igisabira cabo kiri muri Prince kandi imishahara bahembwa abo bantu babo baravuga nakube ko atawusa bisana n'imishahara abandi bakozi bahembwa. Prince barayigabuyemwo
kubirinda atari gutatu uwo utari umukenyerarugamba ntari imbonerakure uwo muntu si uwo gukorera muri kasereje rero bitwarwa n'imbonerakure abo badirektere naho wumva ngo n'abadirektere hariho n'imbonerakure zivuze ibyo bivuze gica bigenda. abo bakozi ba Prince Jean Charles basaba umukuru w'igihugu kugarukira ivyo bitaro kuko ngo uyo muyobozi ariko yica abakozi ba Prince Jean gusa ahubwo ngo ariko yica abarundi bose umuntu aravye abantu ivyo bitaro vyakira. Basaba nuko hoba amatohoza ajanye n'ingene ubutunzi bw'ivyo bitaro bwifashe. Kubera ayo makenga yose uruganda rwa Radio Inzamba rwahamagaye kuri telefone n'impaye Oscar arongoye ibitaro Prince Jean Charles kugira atange umuco kuri ayo makenga yose ariko ntitwashoboye kumuronka. Karin Dusabe arakenuye nk'uko nari nababwiye mu ntango zano makuru mwikambi y'impunzi z'abarundi iri Rusenda ni mu gihugu ca Kongo ihanira intwaro rusangi havugwa ibura ry'umuyaga nkuba mu mavuriro aho bigeze impunzi kugira ngo zivugwe zikarinda gutwara amatoroshi udafise itoroshi acasubizwa inyuma atavuwe. Abarundi bakavuga ko ababahaye ubuhungiro babahimbye kandi ko amagara yabo agiye gusinzigara kuko nk'umuntu aremvye azohasiga ubuzima. Basaba igisata cawo ni kijejwe impunzi kw'isi HCR gutora inyishu y'ico kibazo vuba na bwango ku neza y'amagara y'impunzi. Iyi nkuru tukayibaza Evelyn Mukeshimana. Amakuru ava ngaho mu ikambi ya Rusenda yemeza ko muri ino minsi umuyaga nkuba utakiboneka mu mavuriro yose abarizwa muri iyo kambi. Turetse ibyuma byo kwa muganga bikenera umuyaga nkuba buri gihe abaja kwifuza mu ijoro ntibiborohera. Basabwa kwitwaza amatoroshi uwutayitwaye asubiza inyuma bagatinya ko indembe zizohasiga ubuzima mu gihe hatabonetse kitabara byihuta. Umwe mu bari bagiye kuvuza umwana mu ijoro ryo kuri uyu wa kane aravuga uko byamugendeye. Ubu ni saa 2:20 n'iharuro bine hejuru. Ndatoyemeza umwana kwa muganga bambariye usubire muhira kujya mu bitaro byumvikane ko ku bitaro nta matara ariho hageze impunzi n'itoshi muhira kimwe kagira bayivuwe natoshi mfite muhira by'itoshi simu banyuhaye makasubire bambaye paradibiri hano haraturira baduhinze ari gufata idropo kabisa umuntu arembye nk'ubu bigenda gute itoshi simu ntibanyemera bagomba n'itoshi. Olivier Iranzi arongoye komite y'impunzi mu kambi ya Rusenda avuga ko ikibazo gihari kandi ko giteye isoni, ariko rero ngo ababijejwe bariko barakora ibishoboka kugira ngo haboneke imoteri yakiriza ibitaro. Abijejwe kubikurikirana twarabashikiriye yohereshe hamwe isanzwe ijejwe ivy'amagara y'abantu IDS mu nkambi ndetse HCR CNR antene ya Baraka ndetse no mu tundi ture twagerageje kumenyesha no kugaragaza ikibazo kiri hagati y'abarefugee bahura naco bagiye kwivuza. Abategetsi tuvugana bavuga yuko babandanya babitegura kugira ngo barabe ukuntu hakoreshwa groupe generator nini ihari kugira ngo bashobore gukiza nk'abarefugee cyangwa kubata mu gihe cy'ingorane. Mbona ikibazo giteye ubwoba kandi igiye kwiraba nawe gisigaye kirateye isoni kubona ahantu hakirwa impunzi ibitaro bya ibitaro bya SNR iserukira leta yawumva ko umuyaga nkuba ubura impunzi nyinshi zakunda kuba zisubizwa inyuma kubera kubura umuco. Rero urwaye udafite telefone usubizwa inyuma mugabo bakora yuko bakora ikurikiranira hafi. Mwomenya ko gushika mu ntango z'uno mwaka w'ibihumbi 2023 ikambi y'impunzi ya Rusenda yari icumbikiye abarundi baba 2026. Bamwe muri bo bakaba bakora ubuzi butandukanye harimo kubaka, gutendesha amapikipiki no gudandaza. Mukeshimana urakenuye ni nonga nyine duciye dusozera amakuru twari twabateguriye. Shimire mwewe mwese mwari muduteze yompi, shimire n'abagenzanje bakoze ibishoboka byose waye makuru twabateguriye aboneke nk'uko muyumvise. Shimire namwewe mwese muri ko mudutega yompi, ndabifurize kuroranirwa mu byanye no mu banyu, mugire n'impera ziyinga nziza.